oda. Bon, jewe nanje ndabibona uko kwa Gakufe yabivuze kuko nimba uri kuri tele yovuga yuko umunsi umwe yoba yashikiye Uvira si jewe w'umusivile wo kuvuga ngo ntavyo yoshobora. Yego. Kandi kibinyemeza niki nimba yaravuye Canzu n'amaguru nkuko yavyivugiye agatoga Minembwe Uvira kwado special ifise cyuko atoyi marsha desi atoyi hagarara hejuru. Ico mvuga kuri ivyo yavuze ati ni oda gusa ni question ya oda aho tuyikura. Byumvikana ko hejuru yiwe hari abandi bafata ingingo donc abayobozi ba AFC M23 twigwaneho nibo bafata ingingo bakavuga ati cette fois hageze aho dufata iki gice tukakiribera. Nabo sibo biha oda bayihabwa nuko imiterere y'urugamba imeze. Yego. Burya baca umugani ngo ingoma ntigoye kwiba ariko igoye aho yivugiriza. Imbanziriza mushinga ico mwita imbanziriza mushinga y'amasezerano ko bariko baragwana. Sinkubwiye ko mu gitondo bazindutse ntuzeye mu rurambo batera. Nta ofete leta coalition ya Kinshasa ntiri capable yo gukontrola tous les mouvements qui sont en jeu bivaye n'ivyo umwe wese akeneye. Kinshasa ifise ukuntu yatahuye ico bita lecture comprehensive y'ivyabaye y'ivyanditse vyavuye mu masezerano. AFC ifise ukuntu nayo yabitahuye. Umuhuza afise ukuntu yabitahuye. Abo bantu rero tanke bataragira la même lecture ku masezerano namwe ntabwo imigwano yohagarara. Zeye uyavugira AFC M23 nuze nananga nabonye hari nananga vyumva kwiwe wanashaka. Hari uburyo kiwe yabyumvise. Umuhuza ari we leta zunze ubumwe za Amerika kuko Qatar yoyo iri mwibaba rya leta zunze ubumwe za Amerika ikavyumva kwayo. Ivyo bintu bumva bizoja mu ngiro gute? Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshe nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo. Ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu ribakurikira Gasaro News twagarutse kuri uyu munsi mwiza ndetse mukomeze mudutere inkunga n'imbaraga abadukundaga no kuri ndabizi neza ko muzakomeza kudushyigikira aho tuzajya hose. Rabin wabonye amagambo Colonel Gakufi yatangaje n'amagambo nayumvise sinayabonye amagambo ntiyabona. Yego ayumvise. Nayumvise cyane. Yego amagambo ati Uvira turamutse duhawe navuga ni nka oda cyangwa amabwiriza ati umunsi uyu ati nanjye nayikuramo. Ari byo mwe bavuze bati uziko izi nyeshyamba bishoboke ko Uvira itabananiye ahubwo amugani icyo babuze ari nka oda. Bon, jewe nanje ndabibona uko kwa Gakufe yabivuze kuko nimba uri kuri tele yovuga yuko umunsi umwe yoba yashikiye Uvira si jewe w'umusivile wo kuvuga ngo ntavyo yoshobora. Yego. Kandi kibinyemeza niki nimba yaravuye Canzu n'amaguru nkuko yavyivugiye agatoga Minembwe Uvira kwado special ifise cyuko atoyi marsha desi atoyi hagarara hejuru. Ico mvuga kuri ivyo yavuze ati ni oda gusa ni question ya oda aho tuyikura. Byumvikana ko
hejuru yiwe hari abandi bafata ingingo cyane donc abayobozi ba AFC M23 twigwaneho niho bafata ingingo bakavuga ati cette fois hageze aho dufata iki gice tukakiribera nabo sibo biha oda bayihabwa nuko imiterere y'urugamba imeze yego burya baca umugani ngo ingoma ntigoye kwiba ariko igoye aho yivugiriza ni ukuvuga uvira ntigoye gufata igoye kugumamwo yego igoye kugumamwo kubera iki mbega uzoyigumamwo ushingemwe ama positions ikiyaya cya Rusizi cyose ugishingemwe ama positions hakurya hari artillery y'u Burundi ugumeyo kandi bari prey yo kugupirona nico kibazo gufata rero uvira ntibigoye ahubwo mbega agakurikira ko ariko gahinda mwakiteguriye gute niyo plan rero barimo kuko warumvise gakuva kubwira ati ingabo z'u Burundi zarongerejwe n'ibindi bamubwiye bamubaza abanyamakuru havuga atari ko ingabo z'u Burundi mubwira niki ko aribo duhitiye tugwana ndabazi nta gishasha c'ingabo z'u Burundi yego umugabo wibuka ko cette fois bazoba bahagaze iwabo bakarasa muri Kongo ico rero nico kibazo M23 AFC twigwaneho babwirizwa kwiga vyumvikana ngo gufata uvira nkaho tuvugiye ngaha shobora kubifashwa kandi nabo bigwana barabizi ni naco gituma nabo bashobora no kuyiseda vyihuse bakiruka bakayivamwo kugira ngo bahamagarire mu ntuze mu rusenga AFC bashobora kubikora bagahamagarira mu rusenga AFC nayo ibaye y'ubwenge buke niko no bivuga ikayinjiramwo yego ibara ryoca ariko nico rero je mbona gituma uvira idafatwa nayo oda gakufe nibamara gutorera inyishu ivyo nkubwiye bazomuha oda batimanuka kwirukane ico mwita mwebwe ngwingegera timanuka hindi ngegera bavemo yego kandi azozihinda yarakubwiye ko ari capable kandi ari capable yego yego uwo kabubona ko bashaka wamugari no kuba bashaka kuyihindira muri uyu mujyi wa Uvira ariko mu byukuri ari nk'umutego numutego ukomeye numutego ukomeye nico gituma ubona abarundi bama ariko bararirimba ngo ntituzohava ngo umwaka ngo si muri Nord Kivu nibindi ukame ngo Bukavu ntiyari muri Sud Kivu hafashwe batanagwanya ko bazi bati dushobora kwirotira duheje kwirotira tukaje duhagarara iwacu tugapirona M20 zigakora Mortier Saveni zigakora B10 zigakora umuji ugasibangana kuko gutabatanga umuji ukoresheje artillery abarundi ivyo ntivyo bananira wibuke ko no mu rugamba imbere yuko baja kwatakana babanza gukoresha artillery bakarasa bagapirona bakagomba gucaho rero ntuze pironage yakubuye ivyo rero bo bikora narijya bo bazi yuko hari umwasi wabo yego nico rero gituma ntuze abarundi bavuga ngo M23 AFC ntizopfa yafashe uviye ariko umunsi bahejeje gutora ikibazo c'abantu bahagarara hakujya mu Burundi bagapirona nyamunsi nyene nkaho tuvugiye bizoba birangiye ukaba ubona se kugeza kuri iyi saha hari ikintu uvuze ngo bishobora kuba ari nk'umutego kuri yo icyo kintu nanjye nshobora kuba nacyemera kenshi gashoboka ariko nanone Rabi niba tubyibuka neza twibuke ko impande zombi ziri mu biganiro kugeza kuri iyi saha ivuze ibiganiro mpitanda gutwenga pe ibiganiro ibi bizosubira gutangura itariki 10 inyuma y'iminsi 10 ubu nta biganiro bihari la prevaneke iki kwereka ko yego ni iminsi 10 sorry iminsi 10 deje igiye no gushira igiye gushira basubire mu biganiro ariko none ga turabe mbega kidi kuja mu biganiro di yuko intambara zihagarara ko n'iminsi bari muri izo ngigwa biganiro zitigeze zihagarara gusotorana n'ubu bitwa ko basinyiraniye imbanziriza mushinga ico mwita imbanziriza mushinga y'amasezerano ko bariko baragwana sinkubwiye ko mu gitondo bazindutse ntuzeye mu rurambo batera nta ofete leta coalition ya Kinshasa ntiri capable yo gukontrola ture muvuma kiso anje bari mu rugamba wazarenda baraza akagira ivyiwe
mercenaire akaza akagira ivyiwe igisirikare cy'u Burundi kikaza akagira ivyaco FRDC bikagubuka bakarasana na Wazalendo na Gatogo abo bantu none uzobaza kubabwira ngo murindire ngo mubanze murindire tuje mu biganiro honyene Wazalendo yamivuga yuko bobo atabiganiro bakeneye vyo kudandaza territoire zabo cyumvikana ko bobo naho leta ya Kinshasa yoje mu biganiro bazoguma bagwana none leta ya Kinshasa izoca ihindukira igwane na Wazalendo yongera igwane na AFC M23 twigwaneho question mark pour dire yuko ivyo bintu by'ibiganiro jewe niyo umuntu ariko arabivuga mpita ndamutwenga umuntu simvuga ngo ubivuga umuntu avuga ngo twizigiye ibiganiro mpita ngo twenga nutahaguruka ngo wigwane ko mbaye twigwaneho nyene yego ya nta biganiro bizoguha kuba amahoro iwanyu none se tukiri kuri umujyi wa Uvira umaze iminsi umva ko ngo harimo imirwano ye mu nkengera zirimo n'indani baragubuka bakarasana Wazalendo na ntuze na FRDC none wa mugari niba mu nkengero muri za pinga zayi hose imirwano irimo wa mugani kandi tukaba tuzi ko wibuke muri ya masezerano mbanziriza amasezerano rabi harimo ko impande zombi sibyo sibirimo zigomba kugira iki guhagarika imirwano ariko kuva bava navuga muri Idoha imirwano mvise yaragaze ikibazo nuko nyadoha uvuyeyo wese ashika bifata uko yavyumvise burya turiga igifaransa yego ariko ntitugitahura kumwe cyane bivaye n'ivyo umwe wese akeneye Kinshasa ifise ukuntu yatahuye ico bita lecture comprehensive y'ivyabaye y'ivyanditse vyavuye mu masezerano AFC ifise ukuntu nayo yabitahuye umuhuza afise ukuntu yabitahuye abo bantu rero tanke bataragira la meme lecture ku masezerano namwe ntabwo imigwano yohagarara nejo ntitwiteze yuko izohagarara kuko ntibavyumva kumwe mwijambo rimwe umwe wese avyumva ukwiwe muyaya abivuga ukwiwe yego ntuzeye uyavugira AFC M23 nuze nananga nabonye hari ntananga vyumva ukwiwe wanashaka hari uburyo kiwe yabyumvise umuhuza ari we leta zunze ubumwe za Amerika kuko Qatar yoyo iri mwibaba rya leta zunze ubumwe za Amerika ikavyumva ukwayo ivyo bintu bumva bizoja mu ngiro gute none umuhuza se bizarangira bite ko bizarangira hari uruhande rumwe rufatiwe navuga ibihano mesures zitayorohera nta ruhande na rumwe zofatirwa mesures zitayorohera wibuke yuko mu masezerano iyo bayasinye hose bavuga ngo uruhande rwose rutabishimye rushobora kwandikira urundi ko rubivuyemo ubu rero bari ntibarindira no kwandikira abandi ko babivuyemo babivamwe bakiri mu bagejeje gusinya bakabiviramwe aho ngaho umuntu akagenda bibonye kuko babisoma ugutandukanya ikindi nagomba nkubwire muri ibi bintu kizobitandukanya nuko bazofata ingingo urabona Nations Unies MONUSCO yego MONUSCO iri mu gwavuzwamo barategura ibitero bafatanije na FARDC byo bise Springbok baragira iki ibintu byinshi byo gukanga AFC M23 twigwaneho mugabo byarangiye Binduke yitayemeye gukorana na M23 kuko ifashe Goma ikamwemeza iti wesha wabonye ukuboko ingene guhotoye yego sans toi ou contre toi je suis parvenu à s'emparer de la ville de Goma wabibonye no muri side rero no mu bundi burere ntugire ngo nikindi kizokwemeza umuhuza kuko umuhuza niwe nka Nations Unies je ndabafata kumwe nuko M23 AFC M23 twigwaneho izokoresha inguvu yakoresheje muri Goma ikifatira Nord Kivu kifatira Sud Kivu hanyuma bakanagomba bakaba baranazibiriye ngaho bakavuga ati ariko Kinshasa wabonye bimwe twakubwira yuko vyanse ku neza tuvyiha ku nabi wa muhuza nawe terega ubu umvisha Kinshasa ko tuja mu biganiro kuko twebwe naho tutaja mu biganiro ico twaharaniye twagishitseko nuko bizorangira turi ngaha twe nawe nta upfuye nuko bizorangira umuheto ari wo uhesheje agaciro abawufashe takindi na hivyo vy'amagambo ngo Nations Unies ngo USA mbega M23 ndaguha karorero kamwe AFC M23 itarahaguruka ngo yigwane kwifata ibigwanisho leta zunze ubumwe za Amerika zarihe ngo zibavugire ko zitigeze zivugira abanyagihugu bamaze 30 mu buhungiro imyaka 20 urayizi ngo uri mu buhungiro 30
Nyinshi cyane. hari umunsi umwe wigeze wumva leta zunze ubumwe za Amerika zibwira Kinshasa atariko ibi bintu mukora bizozana akarambaraye n'umunsi uyu Monisco yari igariye aha muri mu buseruko bwa Kongo ivuga ngo ije kubahiriza umutekano yahasanze imigwi igwana ngira ari muri 100 ubu yinjiye mu ijana na canka amajana 2 iri harya badasiba kuhembwa umunsi ku munsi brende zidasiba kurihirwa amafaranga zihari za Monisco yego ntaco yigeze ikora none niyo gufata ingingo umuntu avuze ati jewe hageze aho nemera rega nakubwiye ngo gufata ibigwanisho niyo ngingo ya nyuma ibaho y'ubuzima hamwe uvuga uti nta kindi ngisha nokora hageze ko mfata ikigwanisho ikirwanisho none barinze bavuga yuko bafashe ibigwanisho atayandi mahitamwo Bintu Keita niwe wo guhagarara muri bakavuga ngo yango mubanze murindire ngo mubanze muri babanze barindire iki iwabo ko ariko ko bicaye bari mu mahoro n'umutekano hanyuma nawe akaza agakamisha amafaranga muri Monisco barindire we ko azoba hasinyare ngo go ahead shika AFC rero ikwiye kumenya ico kintu ngo ibiganiro yego nibijemwo umugabo ntikiyisamatse ngo ireke gufata ingingo yari kwirafata yukwigwanaho izifate hanyuma leta zunze ubumwe za Amerika zibandanye zivuga nabo bagata ariko twebwe ibiganiro twaravyitavye twigeze twanka kuvyitaba naho twatangura imigwano twagwana dusaba ibiganiro umvisha leta ya Kinshasa ize mu biganiro ku buryo leta ya Kinshasa izobona yuko atayandi mahitamwe ifise ize kwemera ibiganiro noro Kivu na Site Kivu zose ziri mu minwa ya AFC M23 hanyuma baganire bumvikana Imana ishimwe batumvikanye umwe wese agumi wabo bose ni wabo hari uwo bahirukanye bose saba wazarenda hari uwo bahirukanye mugabo aba leta ya Kinshasa si wabo kamere nataha muri Site Kivu nta muntu azomutangiye ntuzeye bidakwira nataha naba yararetse wa munwa w'amacakubiri nta muntu azomutangiye n'ubu boshaka bumva Kinshasa bakazigoma nta muntu yo batangiye kuko nihe ni wabo mugabo Tshisekedi si wabo iyo hakaba ari wabo bayararose umwanya wo gukorera neza abanyagihugu base nabanyina n'abavukanye babo kijya nico cerekana ko atari wabo kuko ntabakorera na Bibiliya irabivuga ngo mwisi si wanyumu yaba muri abisi ibibakunda Shase isi yaramanutse bo Satani umwanzi yaba nziza gute rero nuko ibibona baha atarabayo tout simplement ntakintu naho muziriko bwa Kongo nuko Kinshasa atari wabo yaba ari wabi bikunda abanyagihuggu ikabacira imihanda amabarabara ikabubakira amazi tukosoro umunyagihugu akavuga ati kweri twararose president Kongole mugabo wohera uvuga ko ntuzeye ahubwo no mubiriki wibuka ko nafise double nationality tujya we waranabahenda abandi no mubiriki yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.